birumvikana bice binyibutsa igihe barinda imva ya Yesu yari ari mu mva ngo bafasha abasoda barazana bafata ikibuye baterekako baravuga bati mumurinde cyane kuko babaga baza kumuzura hanyuma ubuhumyi bwiwe bwa mbere bwa kabiri bavuza bosombo bwa mbere ibintu numva umenga birasa yego navuze ngo buriya abafarisayo bari bafise imitima ikomantaye gusa. Yesu yavuze ngo bafise amatwi ariko ntibumva. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Wahisemo neza nshuti mukunzi uri kurakurikirana biganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Kiganiro cy'ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe mutegurirwa kandi mugashikizwa na Prote turakingiwe canke Mr Poro. Ariko kandi nkabafatikanije n'abandi bakozi b'Imana bagiye batandukanye Imana yahaye ijambo kugira ngo baze bari bashikirize. Mu kiganiro cyo no munsi ronza kubandi kumwe na wa mukozi w'Imana mu mazimisi mubona abashikiriza ijambo ry'Imana rigiye ritandukanye. Akaba ari n'umuririmbyi ino ndirimbo Sioni, akaba ari imwe mu ndirimbo ziwe muza kuraba kuri YouTube channel yiwe urandika Alice Nduwi birumvikana. Tumwakira muri kino kiganiro mukozi w'Imana turabaramukije natwe turamukije n'abariko baratwumviriza. Ego nizere yuko mumeze neza. Nawe umeze neza. Je nk'ibisanzwe Imana ntacu ndayagiriza byose yabikoze neza. Sagaheza gigombo nusa neza cyane, ariko kandi nawe kurundi ruhande navuga nti usa neza. Amen. Kandi uraberewe cyane. Amen. Muze kubaza nti abo mwahuye nta numwe yabikubwiye canke ni babandi nyene babone ibintu bakavyigumizamo. Nta wabimbwiye nkekanye ne bavyigumijemo nyene sinzi. Ariko jewe nyene urazi ko ntarakabati ivyo mbonye nje ndabivuga. Turagoye kaze muri kino kiganiro muce mugira ko muduga kwijambo kumbure akanyana kanyu. Muhezegirwe, reka tumanze dusenga Imana. Turagushimiye uhoraho Imana nyeningabo mu izina rya Yesu. Dushimiye kugira neza kwawe Mana, kwatubyuye Mana muri kino gitondo twisanze turi bazima. Twavuye muri benshi bamaze gupfa Mana, twisanze twamaze kugera aha hantu kugira ngo tuyage n'abantu bawe byereke ijambo ry'Imana rya runo rugendo rujya mu ijuru. None Mana duhamagara amaraso ya Yesu abane natwe Mana, bana nanje Mana, ubane na Prote turi kumwe Mana yo mu ijuru, ubane n'abantu bose bagiye kumviriza buno butumwa. Cyo tugirira neza Mana, cyo dukomereza mu buntu bwawe mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Tugira dusangire ijambo ry'Imana. Twifatikanye n'abariko baratwumviriza. Ni ijambo nzanye ijambo rivuga ngo akamaro ko gusenga. Ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice 6 ku murongo wa 22. Haravuga ngo ishengero rirabahagurukira icyarimwe, abacamanza babakakagurira kw'impuzu, bagera ko babakubita. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu ibohero, babarira umurinzi kubarinda cyane. Nawe abariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ica inyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatangiriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga.
ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Pawulo asemerera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ni ijambo ry'Imana nzanye muri kino gitondo, akamaro ko gusenga. Twumvise abagabo babiri bari abakozi b'Imana, umwe ngo yitwa Sira, uwundi yitwa Pawulo. Bari mu ibohero bariko barazira izina rya Kristo. Nta kindi bariko barazira agakiza, bariko barazira inyenyeri y'umuhamagaro. Ni ukuvuga rero ngo babashira mu ibohero. Ico gihe barabafata ngo baramanza barabakubita cyane, barabatabagura, barabonona, baca babaha umusoda ngo abarinde. Amaze kubarinda umusoda ahabwa kondisiyo ngo abarinde cyane, ngo aca bashira mu nzu ngo yo hagati, ngo mbere ngo amaguru yabo ngo ayarobeza mu mpatane. Wewe urumva yarugwaniye mu mubiri, ariko ntibari bazi ko hari undi muntu ashobora kurugwana mu mpwemu. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo barihangana, maze ngo nko mu gicugu hagati, Mana yo mu ijuru ishimwe, mbaraga z'amasengesho zica zirakora. Yewe buriya mu masengesho harimo ibintu byinshi. Buriya mu masengesho hari umugisha, buriya mu masengesho harimo gutabagwa. Amasengesho ni meza, agukuraho umwasi yashaka kugutsinda. Amasengesho ni meza, agukura mu bugaragwa Satani yashaka kugutsindamwo. Amasengesho ni meza. Nukuri umuvyeyi ariko aranyumviriza akunda amasengesho. Amasengesho akurihira minervare y'abana, wewe vyagucanze utabona aho wobikura. Amasengesho aguha urugo baragutwenze. Amasengesho atuma uwari ngumba avyara gatandatu, niko Bibiri yivuga. Amasengesho akurihira inzu udakora. Amasengesho aratuma wurira indege ukicarana n'abaministre bize za kaminuza bafise n'ubuzi, wewe atani ishure ya primaire ufise. Amasengesho wagusenga, uko gusenga buri muntu wese akunda gusenga. Gusenga ni kwiza we, gusenga kukwicarikana n'abakomeye, gusenga kugukura ahantu nawe ubwawe wabona utabashaga kwikura. Aba bagabo nabo ngo bararirimba, ntabwo nzi indirimbo baririmba. Mbega we uri mu bibazo nawe uririmba ngwiki? Mbega uri mu bibazo nawe usenga gute? Aba bagabo ngo barasenga, bararirimba, iminyororo ntacyo yabatwaye. Erega bababoshe amaguru n'amaboko, ariko umunwa wabo wagumye uririmba ruwanje adoration. Sinzi indirimbo baririmbye, ariko ndumva ko bari mu mpwemu, naho bari baboshwe, naho bari bameze ukuntu, ariko ntibyabananiye kuvuga. Baririmba ati, nzokwama nkwizigira, nzikutazomemukira, ninaramuka ngowe, nzizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho, kugeza azoncisha mu kirimba cy'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Haleluya. Amen. Ngo barinjira muri ruwanje adoration, baravuga ngo nubwo tuboshwe, baravuga ngo nubwo bimeze uku, baravuga ngo nubwo turi ahantu, iyi Mana twizigiye irashobora kuhadukura. Kuririmba kwabo rero ikinezera, ngo nukusenga kwabo. Burya ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu ariko araririmba asenga, burya ngo iyo umuntu ariko araririmbira muri mpwemu yera, burya ngo aba ariko arasenga kabiri. Nukuvuga rero ngo uku gusenga kabiri kwabo kuca kuraduga gushikira mu ijuru. Imana kirazana mereze, Imana idufashe. Iminyororo ibavako, atamereze y'isi yaje, isi iratigita, nta nyamugigima yarinze kuba. Nukuri ibihindizo biraza,
birava ku rugi rwari rubakingiriye n'ukuri baratabagwa ngo umusirikare amaze kubona yo ti none se ko twari twugaye ibihindizo twasize ko none byagenze gute ngira mpumurize wewe wa muntu we ubona uri ahantu umeze nk'uwugaranywe humura satani azi aho yakugaraniye ariko imigambi Imana iriko irakora kugira ngo ikugururire ubwo nukuri ivyo bintu ntabwo satani ariko aramenya aho Imana ije guca ndakunda Imana umuntu arashobora kugira imigambi mibi ku mwana w'umuntu nukuri akayigira akanavuga ati mbere nakangira ndamukorere ko nakabimeze nuku urafise aho bakuboheye n'abarozi birashoboka bakaba barakuzezengeje sivyo none nabo barazi kubohera ahantu bakakuboha bakakudadira ati nukuri umukobwa wa naka ntazubaka nukuri naka ntazovyara nukuri naka ntazogera kure nukuri naka diplome yiwe nta nikizomumarira azopfa ari kurya nyene ariko uwabigize ndamutangarize aka kantu kavuga uko aho yakoreye irya nama yo gukora biriya bintu abe yarasigaje ikibanza cyahazoririra igihe Imana izogutabara ikibanza yakoreyemo bijya bintu abe yaributse gusigaza ikibanza cyahazoririra igihe Imana izogutabara atabyiteze humura ubutabazi burahari senga Imana ndagukundishije gusenga ibiva mu gusenga nibi wewe usenge wizeye Imana yawe irahari kandi iraje kukugirira neza izogucira inzira izogutabara Yesu aguha umugisha mukunzi mwene data wumvise yino ndemeshanyo iciye mu ijambo ry'Imana waraheza amen 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 murakoze cyane mukozi w'Imana kuri rino jambo ryiza mu dushikirije jambo ridukundisha gusenga utubwiborero bwishi bw'abantu bakijijwe no gusenga Imana aho twumvise amakuru y'abajya abagabo babiri Paulo n'uwitwa Sira Bibiliya tubwiye ngo bari bababoshe ukuntu kutamenyerewe abandi bantu batakunda kubohwa bafata ngo bashira mu mpatane byari ibintu bikomeye cyane ariko nagomba kumenya kino kintu bobo zino mbaraga ibanga ryo gusenga bari bararitahuye canke basenze kuko bageze mu bibazo kuno no munsi birashika hakaba hari abantu bibaha gusenga kubera bari mu bibazo iri banga ryo gusenga bari basanzwe barizi iri banga ryo gusenga aba bantu bari basanzwe barizi uretse ko kanini arico banazize kuko biragoye kwinjira mu kintu utakimenyereye ukaca usanga ugiye kwemanga ibintu benshi birabacanga n'abari basanzwe babizi bikabananira sukubimenya gusa ahubwo bari buzuye namwe muyera wo kubikora ngabo rero bararirimbye barasenze bavuze ikintu gikomeye cyane ngo bagira louange na adoration inzugi izibohero zose zishaziruguruka iminyororo yari yaboshe bose bibavako nagize ikibazo gikomeye kuri no murinzi w'ibohero canke no musoda bari bahaye idiri yo kubarinda ngo ntibacike ariko uno mwifoto yagaragaje nagomba wagure cyane abari kwaradukurikira batahure uno musoda yari yemerewe ibiki kugeza aho yumva yuko barinze bacika fuma yiyica bo uyu musoda nta kintu novuga ko yari yemerewe n'abamuhaye akazi ahubwo yari asanzwe ari ku kazi nyene kuko turumva ko yari umusoda kandi keshi umusoda ndetse umusoda buri muntu wese afise akazi yamagira ku itegeko ry'umukoresha no kuvuga rero ngo uyu musoda yari yahawe condition ivuga ko ategerezwa kubarinda cyane bo bari basanzwe bazi ububasha bw'Imana bakorera ati mubarinda cyane buriya mukaraba nabi wa muhumvya bakura ngaho kurwana mu mubiri ijuru naryo ritegura kurwana mu mpemu no kuvuga rero ngo uyu musirikare aca habwa aka kazi gakomeye cyane ko kumurinda rero impamvu yagize ingorane zikomeye cyane umusoda uzi gusanga waryamye wugaye ugasanga inzugi zose ziruguruye abavanga basoma banteye ucukoma indura ati ndapfuye ahubwo abasuma banteye wirukira kuraba ivyumba byose kata kintu bakwivye kandi no kuhagera bikakugora ubu rero acasanga inzugi ziruguruye imbohe zose ati zacitse hajya rero kwiyumvira kwigirira nabi ubwiwe naho yari umusoda ari mu bafarisayo yarasanzwe azi abafarisayo ingene bimeze ingene bica nabi amategeko yabo yitwa ijisho kurindi iryinyo kurindi
baguciye ugutwi nawe baca ukundi kata niko bivuga ibyagezwe byabo. Yego. Rero aha yaraza ati imbohe ko zacitse, aha ni jewe ngira asubire mu gishingo cyazo. Niyo mpamvu kandi yarazi ko bica nabi abafarisayo, niyo mpamvu yavuze ati jewe hako no kwicwa n'abarya abantu babayobe mpisemwo kwigirira nabi, kuko yafuma yiyica aho bibangutse akaca. wewe yarazi aha heraho birumvikana kavuga ati jewe ninarindira ko banyica nabi, ariko nkaje nitumbereje ngaha nca ngenda direct cyane. nagomba kumenya kino kintu ko kubera iki bano bantu bagarukanye kugaragaza umutima w'impuhwe ntabe baramureka kimariza, none wiwi babuze ati ntiwigirire nabi rega twebwe ntaho twagiye turi hano. bo intumbero ya Paulo na Sila bo kwari kuvuga ubutumwa kugira ngo abantu bihane. Uwo mutima ntawo bari bafise mu bisanzwe. Bo misiyo yabo yari yo kuvuga ubutumwa bwiza, misiyo yabo yari yo gutuma abantu bo kwihana, kandi kuko bari abakozi b'Imana, barabona ko uwo musoda nawe ari mwikimazi. Kandi misiyo yabo iyo baza kumureka ngo yigirire nabi, ubwiza bw'Imana ntibwari kugaragara, kuko bari no kubagiriza kari nabo bamugandaguye. Ahubwo bavuze ati ntiwigirire nabi, ahubwo genda uhamagare bagenzawe barabe ibitangaza by'Imana. Yandi majambo yo Paulo nase no baragize ubwa bati vire mu bwa kiyica natwe biradukorako. Birumvikana bice binyibutsa igihe barinda imva ya Yesu yari ari mu mva, ngo bafasha abasoda barazana bafata ikibuye baterekako, baravuga bati mumurinde cyane kuko babaga bava baza kumuzura, hanyuma ubuhumvyi bwiwe bwa mbere bwa kabiri bava buza busumba bwa mbere. Ibintu numva umenga birasa. Yego, navuze ngo buriya abafarisayo bari bafise imitima ikomantaye gusa. Yesu yavuze ngo bafise amatwi ariko ntibumva, ngo amatwi yabo nibihuru gutwi, ngo biziba amatwi ngo kugira ngo ntibumve ukuri. Nukuvuga rero ngo naho bamurinda hariya kumva ya Yesu, ahubwo bobo bavuga ngo numuhumvyi, ariko muri servo yabo bari bazi kafise ububasha, kuko ibitangaza byose yabikora babona. Niyo mpamvu rero bavuze ati mumurinde cyane, za ntumwa ziwe ziraza kumwiba, bwa buhumvyi bwiwe bugire gute bumenyekane, ariko muri bo barumva gose kashobora kuva mu mva kuko yarabishoboye. Dusozera kino kiganiro mu nyigisho mutanze muravuzemo akamaro ko gusenga, maravuga ngo karashobora no kukuriza indege gusenga ukicirana n'abantu ba ministre bayahejeje bize, ariko nawe ngo atana primaire ibyo ntibishoboka gute? Bo ivyo bintu birashoboka. Dutanze nk'akarorero, Bibiliya ivuga tureke ivyo tubonesha amaso ntahe zamazihari. Bibiliya nayo nyene iravuga, turavye umusore umwe yitwa Yosefu, ntaho Imana Bibiliya imbwira ko Yosefu yari yarize oya, ariko Imana kubera yari yaramuhaye iryo sezerano ryo kuzoba umuntu akomeye, Yosefu yaciye mu bikomeye, isezerano ubundi rigenda rica mu bintu bitoroshe. Wowe ugasaza ubona ngo ni intambara urimo, kumbe ririko rirazokuvyarira umusaruro w'ikintu kizotuma umushinga intahe. Yosefu se ntiyicaranye n'umwami Farao ku ngoma yo muri Egiputa? Byarabaye. Rero nta gitangaza na kimwe kirimo. Yego. Kandi muravuze muti gusenga kora kurihira inzu kandi udakora, n'umunsi badukurikiranye batsinga amasuka bamanike kabisa, bavuga ati je sinsubira gukora, reka nsenge ndazi inzu izocirihwa. Aba bantu porote ubisanzwe Imana yatanze impano isabagire. Hariho Bibiliya ivuga ngo bamwe yabagize iki abandi bagira iki, nukuvuga ngo Imana mu gutanga yatanze isabagire. Hariho abo yageze irababwira ati wewe kurya kwawe uzoba umurimyi, gufungura kwawe uzoba umufongisiyonere, uziga hanyuma uronka akazi, nawe gufungura kwawe ni ku mavi
nukuvuga rero ngo uyu muntu yasezeraniwe ku mavi arariha inzu nukuri ego Imana ikimenye uko bigenza muri makurima narime ego mukora kandi kaza gakore nace yicara ngavuye ngo je masenge gusa Imana yazawe urumva utavuganye nawe cumura nka bawundi yavuga ngo jewe vraiment ngo ngizi mpemu minda zirukane ngo mwizina rya Paulo ngo mwizina rya Yesu ngo Paulo yavuga kwero urumva tubatwa nivyo kwigana ivyo naka yakoze kandi atare wahawe ico gikoko hariya iyo umuntu ariko araja mu byo atahamagariwe biramucanga biramucanga urya nawe yaragize ingorane yabona Paulo akoreshwa ibitangaza kandi ngo akirukirwa n'abantu benshi nawe aravuga ati none nanje ko nari sanzwe ndi umunyamareba erega urya muntu yari umunyamareba ariko akabona rero akazi kiwe ariko arakora akariko karahomba nta bantu bamwirukira nk'abirukira Paulo acaravuga ati nokoresha rirya zina Paulo akoresha naje boza naho vyapfuye acashaka kwinjira mu muhamagaro wa Paulo bidakunda acagenda ati mwizina rya Kristo Paulo akoresha zica ziramuhindukirira bati Paulo turamuzi tino Yesu turamuzi none mwibwe uje nkande wabikuye he ngo nuko zishaze musimbira ko ziramuririka cyane birumvikana umuntu ariko yinjira mu muhamagara atari gwiwe kuko nakabeshejwe no kuvuga ijambo ry'Imana reka naje nicare ntore Bibiliya arashobora kugira ikibazo cyane kandi ni nkuko umuntu nawe Imana yahamagaye kugira ngo akore uwo murimo wo kuyikorera gusa iyo nawe avuye muri vya bindi wa muhamagaro w'Imana yamubwira akaza kwigwanira agakora ibinyuranye n'ivy'Imana ivuga ati nanjye ngomba ndondera akazi ngomba ko nize ngomba ndondera akazi canke ndime ndondere ubuzima bunyuranye n'ivy'Imana yakubwiye nawe nyene biramucanga bica bihomba ndavyibuka nanje ndamaze kubibona kweri ego mukozi w'Imana tubashimire kuba mwafashe kano karyo mukaza kugira ngo muganirire ijambo ry'Imana bari kwaradukurikirana kuko ndiko mbona kanya kariwe kino kiganiro ko kararangira ariko nezere ko mu minsi muzokongera mukagarukana cyane ko numva muri mwebwe Imana yashizemo ijambo ryo gufasha imitima ya benshi yego turabashimiye natwe kandi turashimiye n'abariko baratwumviriza umwami Imana bahumugisha amena namwe Imana bahumugisha no mugisha tubipfurije namwe muri ko muradukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyo kuri uno munsi ni hano kirangiriye ariko kandi ibiganiro vya Transistor Ministry TV biracabandanya dusure duhure mu kiganiro kizokurikirana ubutaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.